inzamba irasamirana. Amakuru na Pierre Gahungu. Turi kuwanzwa imyandagaro umwaka wa 2026 nshuti namwe bakunzi nahisemo gukurikira radio Inzamba agateka kawe ndabaramukije ndabanye ikaze marano makuru twabateguriye aza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Abakukuruke bahabwa na INSS umukando wo mu zabukuru baratewe amakenga nuko batahawe amafaranga bari bemerewe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, basaba ko iryo shirahamwe ribasigurira neza uko vyifashe. Abanyagihugu bo muri komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera baratewe impungenge n'ubukene butagira izina barimwo bitewe n'ingingo ya leta yo kugara imipaka igabura ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda. Nayo mu ntara ya Gitega impungenge ni nyinshi inyuma yaho ishure École Internationale de Gitega ritangaje ko rigiye kugara, ubu abanyeshure barenga 700 bakaba bataramenya ibizokurikira kuri bo. Kwari guca ku mayange inkuru imwe kwayo ni mu Kanyisase. Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3:inzamba.org. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Abakukuruke bahembekwa umukando wo mu zabukuru mwishira hamwe INSS bavuga ko baguye mu gahundwe basanze amafaranga bemerewe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu batayahawe. Basaba ishira hamwe INSS gutanga umuco cyane ko abasanzwe baronkera umukando muri ONPR bavuga ko bobo atabidoga. Idonido na Julienne Muzinga. Abakukuruke bavuga ko mu kwezi kwa Mukakaro bari biteze gusomera none bariko bararumanga. Bavuga ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryongera ku mukando wo mu zabukuru ibice 60% by'umushahara umuntu yakukurutse agezeko. Uku kwezi bakaba bari biteze kuva muri Rusama, none ngo abagiye kuraba barabuza ayo bacira nayo bamira. Icyabaye muri Nesese n'akamama katagizwe ibiharuro bakoze n'ibyo bavuze nta hantu na hamwe bihuriye. Ubu bose n'amarira niho baciye baja kubaza muri Nesese turabana kubakira batwego turindiye ngo yuko kumunani guhera hasigaye ngo twebwe ntazo bakoze. Mugabo kimwe gusa abo ku ruhande rwawe niterezema wagiye kurabayo rero nitera atari umuntu bashinze n'ukuri ntawidoga. Rero tukabona yuko atagitangaje kubera ishirahamwe rishyizwemo ukuboko n'abagenero murazi ko vyamara ingorane bose ubu n'amarira hari abo bwafutse umuntu ataco bakivuga. Basaba ishirahamwe INSS kuja kurahura ubwenge muri ONPR kugira ribatunganirize nk'uko vyagenze muri iryo shirahamwe nyene. Itegeko rigenga ikintu bita sarere nta muntu n'umwe arizi. Cuma n'umuntu abona bwite umuntu amaze kubona nete hariho amahera abasanzwe ko kiza nko mu gashirahamwe kabarimo none nkayo ntabariguye. Ikibazo dufise nuko batigeze badetermina bati nete izorabwa hasi hisunze ibi tuzokuramwo canke ntaco tuzokuramwo. Ubundi ico ni ikibazo imeseje itegerezwa gusigura ikavuga iti tuzoraba ibintu binini tubakora akajagari. Icyo dusaba nuko imeseje yova mu gashirere ikavuga ibiharuro yakoreyeko. Ibintu biteye agahinda kabisa. Inzego zose bazibijejwe zokorana hanyuma ikavuga ico bafatiyeko. Radio Inzamba ikaba itarashobora kuronka abo mwishirahamwe INSS kugira ngo bagire ico bavuga kuri iyo myidogo y'abakukuruke. Tubibutse ko iryo tegeko umukuru w'igihugu yaritanze mu mpera z'ukwezi kwa kane ku itariki 26. Julienne Muzinga urakenuye. Hano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Butanyerera aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bo muri komine Kirundo. Bavuga ko bari mu bukene butagira izina biturutse ku ngingo ya leta y'u Burundi imaze imyaka yo kugara imipaka y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Basaba leta kwisubirako ikugurura iyo mipaka. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean Baptiste Bireha. Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu baba ku nkombe z'ikiyaga Cohoha n'Akanyaru muri komine za Kera za Busoni na Bugabira ngo ubu bari mu kangaratete kuko batagishobora kuja kwisumamwo
mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda biturutse ku ngingo ya leta y'u Burundi yo kugara imipaka Burundi buhana n'u Rwanda. Isoko ryacu rikatumenyesha ko ariho bahora bakura amafaranga yo kuriha amashure y'abana n'ibindi bikoresho cyane cyane mu gihe c'ici. Basaba leta kwisubirako ikugurura iyo mipaka ku neza y'abanyagihugu bugarijwe n'ubukene biturutse kuri iyo ngingo ya leta y'u Burundi. bafite ibibazo byinshi kuko bahora bisomamo mu Rwanda bakagenda bagakora bakaronka amafaranga yo kujyana abana mu ishuri, amafaranga yo kugura amabati n'ibindi. N'ubu by'ukuri muri za Rugasa, Nyakarama, Busoni baritumye buratondera kuko ntibashobora kujabuka ngo bagende guca umusaga mu Rwanda. None ubu barakomerewe n'ukuri barifuza ko izo mbibo zokugurwa. Ahandi hoho baragowe kuko niyo bagerageje imbonera kuruzira bafata zikabica, ntiziraba ngo uri mubyara wazo, ntiziraba ngo ise wabo, ziraba muri iki. Umuntu wese agerageje ngo agiye kwisomamo mu Rwanda baca bamuravya. Kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka abo muri leta y'u Burundi kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo ko kiriko kirakogwa kugira ngo iyo mipaka isubire kugurugwa. Imbere yuko umwaka w'ishure w'ibihumbi 2026 ushira w'ibihumbi 2027 utangura, impungenge ngo ni nyinshi Igitega. Inyuma y'itangazo rivuga ko ishure École Internationale de Gitega rigiye kugarwa, abanyeshuri 736 ngo ntibaramenya aho bazobandaniriza umwaka uza. Ikigo CREDEJ kigasaba abategetsi gushira imbere inyungu z'umwana. Bertrand Ngendakuriyo abitwiganire. Mu gisagara ca Gitega abanyeshuri 736 bo kw'ishure mpuzamakungu y'Igitega IEG ntibaramenya iyo bazobandaniriza amashure yabo mu mwaka wa 2026 ushira 2027. Iryo shure ryashinzwe mu mwaka wa 1983 ryamenyesheje ko rigiye kugarwa kuva mu kwezi kwa Namukiza k'uyu mwaka. Kuva ico gihe kwandika abanyeshuri bashasha kwarahagaze, mbere n'abahora bagigamwo ntibazi nimba bazosubira kuribandanyamwo. Ubushikiranganji bw'indero buvuga ko iryo shure rikora ritavyemerewe n'amategeko, ko rikoresha inyubakwa za leta kandi ko ari n'amashami yuguruye ataruhusha yabiherewe. Ariko ubuyobozi bw'iryo shure bukabihakana, bakavuga ko ikibazo nyamukuru ari amatati ajanye n'ikibanza iryo shure ryubatswemwo. Ubu hakaba hakirindiriwe ingingo izofatwa ku rubanza rwaciye rushikirizwa abajeje kwihweza, mu gihe abarimu bo bavuga ko hari uguteba mu mpapuro zisabwa gutuma n'imyiteguro y'umwaka mushasha igorana. Ikigo CREDEJ cibutsa ko mu mwaka wa 2021 ayandi mashuri abiri yigenga yo mu gisagara ca Bujumbura yafunzwe kubera amatati nk'ayo nyene. Ivyo bikaba byatumye abanyeshuri bimurirwa mu yandi mashuri yaramaze kuzura, abarimu benshi nabo baca babura akazi. Ico kigo kivuga gishimitse ko uburenganzira bwo kwiga bwemezwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye uburenganzira bw'umwana. Igasaba ko kugagwa kw'iryo shure guhagarikwa gushika habonetse ingingo itomoye yaho abanyeshuri 736 bazoja kwiga. Ikigo CREDEJ gisaba kandi ko hashigwaho umugwi uhurikiyemwo abategetsi, abavyeyi n'amashirahamwe yigenga kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti imbere yuko umwaka w'ishure utangura. Akaba ari kuri iyo nkuru ya Bertrand Ngendakuriyo duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no wa gatanu. Nshimire mwebwe mwese mwaduteza abiri, reka nshimire n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu nari kuri mikro, kama ndabipfurije amahoro iwanyu no mu vyanyu.